hanyuma izisigaye ni muri The Fight kuko ntibarampo uruhusha guko novuga rega ni collabo. Hari foto babonye ingumi nzunguruka no bacayisaba yagutega niyo Bosco. Hari ikintu cabaye umunsi wa finale ya Primusic abantu ntibakimenye cyane aho manager wa Bruce Melody je naje guperforminga aravuga ati tiko mkari management ya Bruce Melody babonye uko nakoze uko na performinze barahamagaye manager Happy Famba baramuvugisha turaramukanya ndetse baranamubwira bati hakagira igikenegwa collabo ya Niyo Bosco kila kitu turavyemeye vyihuse. Usigaye uririmba indirimbo z'ama projet eske bibaza niho hasigaye hari amahera kuruta izindi ndirimbo zisanzwe? Sigaye ndirimba indirimbo z'ama projet turwanye malaria akanoti kaba kinjiye tuvyare ku rugero bon umugore yubahwe. Abantu baturaba canke abantu badukurikirana barabona umuntu uwariwe bivana nuko wigenza bivana na ubundi uyu muziki wacu benshi nubwo wapfa kuwufyinisha ikintu ca mbere mu muziki ni discipline aboneka gusumba ayo wundi umuntu wari wese kubera ijya mpano twahawe yo guhagarara kuri stage hajya hejuru kuri jya podium so umuntu wese abishoboye n'ubu hagiye swata bagiye kuvuga ijambo mugabo ntabagiye kuririmba iyumvira umuririmbyi ashobora kubwira abantu mwese ko mamashi na nyine icubahiro mukuru w'igihugu akabarimo ukazubona nyene icubahiro ni wabaye wa mbere mu gukoma amashi gusumba abandi uyu muririmbyi ntaba yoroshe uyu muntu ari hajya hatu ntaba yoroshe bisigaye ko abantu bataramenya valeur yabo iyo benshi nyene ntibazi valeur. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Tukumwe na Visual Love mukali wa live. Ndakura mukije. Yambo cyane Patrick. Meze neza cyane. Cyo ni sawa ndamusana bariko baradukurikirana bivanye naho baherereye hari abari mu gitondo hari abo bwije urumva rero bose tubabwira ati mugira amahoro menshi cyane. Amahoro twigikane tugikoze bwije. Kandi mubona ko muhunganye Visual dukwavu tumugejeje kure. Kanyamaga binze neza. Ni atari. Zigeze kuri zingaye kungabira waronse ku mukuru w'igihugu. Kubera ko ntarimenyereye ku korora ubanza kunyuzuka rabizi n'umunyeshuri agiye kwishura ubwa mbere abanza kunyuzuka nyene juste naranyuzutse gatoya umva twaravyara ugasanga nyene vyangoye kumenya ukuntu ndadutreta bivanye nyene uko nabimenyereye mugabo ubu kaduseko biraza n'umuntu w'abantu kubera ko nyene cambucaye nyene abantu baguma basaba nta kibazo na kimwe hariho video zitatu zigiye kurangiza umwaka navuga iya mbere yoyo izoja habona donc tuzoyigirira lancement officiel igenekerezo rya 15 hazoba ari kuri Zion Beach ni ku munsi wa gatatu uku kwezi nyene kwa 11 hanyuma izindi zibiri ni muri December Visual rero urumva ko ari ku kazi tuzoheza umwaka neza tubwire ko tunawutangura neza kuko nzoca nsora na album mu kwezi kwa mbere album nemeye haciye iminsi itari mike itarasohoka ariko izo album izobigira kangahe? Iyo album izobigira gatatu kuri Visual en solo ama kuri izo ndimbo zitatu harimwo collaboration n'abandi bari cyane ni wewe nye kugita gushika ubu nkizosohoka iya mbere izosohoka no Kenz ni Visual hanyuma izisigaye ni muri The Fight kuko ntibarampo uruhusha guko novuga rega ni collabo. Hari foto babonye ingumi nzunguruka no bacayisaba yagutega niyo Bosco. Bayacarindiriye baravuze ati aba bantu bohura ko bari kuvumbura gusa. Okay. Bon, si kibazo navuga cha collabo ya Niyo Bosco ahubwo ikibazo ni icumwanya muri The Fight abavize ibintu byinshi cyane byo gukora nicyo kibazo kihari ariko mwumve ko collabo izoboneka kandi ndetse nubwo umuntu yava yumvira ngo ntizoboneka hari ikintu cabaye umunsi wa finale ya Primusic abantu ntibakimenye cyane aho manager wa Bruce Melody je naje guperforminga aravuga ati tiko mkari kuko kiya giteramo cawe ujya munsi muri Primusic abantu baperforminze warabaye nomere ya mbere yashoboye kuvyura kuruta na Bruce Melody bari biteze kaza gukora ibitangaza. Urakoze cyane. Bon nivyo nariko ndakubwira rero nti
management ya Bruce Melody babonye uko nakoze uko na performance barahamagaye manager Happy Famba baramuvugisha turaramukanya ndetse baranamubwira bati hakagira igikenerwa collabo ya Neo Bosco kila kitu turavyemeye vyihuse navuga ko apare ya projet de fight ari yakoze avant urumva ko ivyiza vyagumye vyiyongera zabindi nyene murindire rero collabo ya Neo Bosco ntimugire ubwoba ikibazo muri de fight abafise canke dufise no mwanya gusa ego ni mukibana umuririmbyi ubundi bavuga ngo nikiyo cha jami sivyo donc abaririmbyi baboneka gusumba abandi bantu bose burya amanyanga akogwa n'umuririmbyi aboneka gusumba ayundi umuntu wari wese kubera ijya mpano twahawe yo guhagarara kuri stage hajya hejuru kuri jya podium so umuntu wese abishoboye n'uwo hagiye swata bagiye kuvuga ijambo mugabo ntabagiye kuririmba iyumvira umuririmbyi ashobora kubwira abantu mwese ko mamashi na nyene icubahiro mukuru w'igihugu akabarimo ukazubona nyene icubahiro ni wabaye wa mbere mu gukoma amashi gusumba abandi uyo muririmbyi ntaba yoroshe uyo muntu ari hajya hantu ntaba yoroshe bisigura ko abantu bataramenya valeur yabo iyo benshi nyene ntibazi valeur kandi nibaza ko ari naco kiriko kironona umuziki gushika ubu benshi ntibazi en fait umuziki benshi bawufata nkaho mengo ni ibintu vyo kwiryohera ndonko umukobwa baze bambone bamvugwe mugabo bundi umuziki nakazi kujya k'umuntu atonda mu biro canke kujya kumwigisha canke kujya kumupolisi ahubwo bene ko rero nibo batazi kugaha valeur bigenda gute kugira ngo wafata umuziki wawe amarepetition ujamo kandi no mu rusengero urakunda kujayo muri korali raho en fait ikintu cyose ni programme ni bimwe nakubwira ni ndero donc uramenya uti mu gitondo mvyutse mbere ibindi bintu vyose mbanza gusenga hama nkaja kwibrosa muri douche nkoga nkisiga amavuta nkambara hama nkaja ku kazi ako kazi rero kanje jewe no muziki jenda kita kazi nta bantu bakritika mu rusengero bavuga ati none visha ba muri korali guteka rero imbanjerina erega burya hari ikintu abantu bihendako abo kritika nibobura bona nta barabimbwira gushika ubu mugabo abo kritika ndabizi ko batabura bayi imitima ariko ico womenya wewe canke nabandi bariko baradukurikirana canke nabavyiyumvira visho n'umusenzi burya ibintu vyose turabire kuri we ariko si vyose bitugirira akamaro sivyo kandi kuririmba Angelina nta kosa ririmo oya none ko gukunda Imana yararemye urukundo sivyo ubwo rukundo ntigwazanywe na shetani none nimba ndirimvye umukobwa ko ndamukunda ikosa ririhe nimba mvuze nti wa mukobwa naragufiriye vya vrai bikaba ari vyo ikosa ririhe nshobora no kubivuga ndabivugiye ubundi muntu none nta mariage abapatiri canke abapastori canke abashehe ntibahezagira umugabo n'umugore none baba bavuye muri bato donc bivuga ngo urukundo si kosa ahubwo ibiza gukurikira mu nyuma ivyo umuntu ashobora gukreya nivyo bishobora kuba bibi nayo kuririmba nta kosa rihari uri muri bamwe baririmbyi baharugwa yuko batunzwe n'umuziki 100%. Yego kabisa uwashaka sa 50% uradugije yego vra muri bamwe abari nabo bakaba bidoga ko atamuziki atakirimwo niye impanuro wohereza abaririmbyi bakinza muri rusange. Hari ikintu iyo umuntu ambwiye ngo mu muziki ngo nta mafaranga arimwo ndabanza kukubaza wewe wawinjiyemo ryari oya apana ryari wawinjiyemo wipfuza gushika kuki burya rero benshi hari abantu benshi yinjiye mu muziki pour kwinjira tu mugabo ntamenye ko arakazi iyo winjiye pour kwinjira ukinjira utitaye ko uwo muziki ushobora kukubera akazi umuziki ntuzigira ubakazi oya ushobora kwinjira mu ngubu umustar kuba umustar ntibihagije ariko bisaba yuko uwo muziki uwukora nk'akazi utawukoze nk'akazi ntibishoboka so igikoko dusohoka itariki 15 abarundi bacitege gute n'abakunzi ba muri rusange tusubire dushiraho bya bindi nyene tuje tumwiruka ubwa mbere vyagenze neza nutwasanga nayo itameze neza tumwiruka bo ujya muzi canke muri ya misi ya sinaje navyanditse niwe nyene yavyiyandikiye okay ubu naho ubu
ubu nawe ushaka ukabivuga ubwa mbere yaramaze kuruyisisa musava ibintu bimeze neza kandi n'ubu twegera nde yatanganyika kuri Zion yesa tuje tubatayo bani bishoboka twebwe ico ndakwemereye cyo nico nijeje bariko baradukurikira nuko atakosa tuzigera dukora kandi nuko tutazigera tubata hasi ico bacumve kandi bitegeko arakantu kameze neza cyane ego vrame niyo kwirwara ubu niyo kwirwara nasubira kuvuga oya iyo muri ko murakorana n'umuntu ariko arakumanaginga yabaye umuririmbyi birakorohera muri we mu bya bikorwa byawe ntabwo nivyo vyiza iyo ukorana n'umuntu yabigutanguriyemo donc yabigutanzemo akaza imbere yawe none abafise ivyo nyigisha agombiye ati anacaha bitandukanye na wa wundi yobizamwo afise amafaranga yiwe mugabo atazi ivyo ari vyo kuko nshobora kumubwira ijwi ntavyumve mugabo uyu yabaye umuririmbyi abafise n'udusheme ashobora kuguha muri studio abafise n'udusheme ashobora kuguha ugasanga n'utuntu tumacingana neza kubera ko abizi kandi ni wa muntu abaza hakora donc aho muririmbyi agwara arahamenya abaza hakora rero akeneye iki kugira bishobore kugenda uko kandi womenya ko burya amafaranga nivyo niyagize umuziki sivyo niyatuma umuririmbyi yoba umuririmbyi mugabo iyo ufise management mbi amafaranga naca kumarira ko kandi iyo ufise management mbi amafaranga naca kumarira ariko amafaranga niyagize umuziki abantu batwumve neza amafaranga nukuvuga ko ata amafaranga nta muziki mugabo ufise management mbi amafaranga naca kufasha so kanda gushimira cyane igana ni open mic ongera ubwira nakajamba abakunzi ba Vishu Love bon abakunzi ba Vishu Love muri December n'amaconcert twitege kandi ibintu byinshi cyane hama album twonga tunagusaba ko bazoba harimo z'urukundo ko Fevrier turacarimwe nimubwire ubwoba indirimbo z'urukundo zozo nibaza ko zitazigera zihera hanyuma cyo nagomba kubwira abantu nuko bitege video ubwa mbere bikunda ko boza kuri Zion Beach ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 sangapi ni kuvigiye cy'isaha imwe y'ijoro dusanzwe tunafise karaoke hanyuma ni lancement officiel ya video imwe muri nyinshi zihari tuzotanga ko mu 12 naho hazosohoka video zindi zibiri turangiza umwaka neza hanyuma cyo no babwira nuko Vishu atazigira batahasi ikindi naco bitege album mu kwezi kwa mbere ndi tayari ndabwira ko ndabakunda cyane gusa bagume bansupportinga kindi naco nuko amaconcert mwino minsi muri management baragowe bamaze iminsi banka amaconcert menshi hari biteramo byinshi baguma bahamagaramwo Vishu mbwa muri management kubera donc calendrier bareje kugara calendrier surchargé bivuga ngo harabariko baraza abo batemerera gusa muri no minsi numvise yuko amasho ari menshi cyane barambwiye ati mugabo urakubita amapompaje menshi cyane kuko mwino minsi amaconcert ni menshi ndavuga rero abafana banyitege ndahari duheze umwaka neza n'amaconcert menshi kandi barabiza aho nshitse Vishu no gusatura kabisa ni mkali wa live kabisa asante sana murakoze cyane konga tutumye n'abantu ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 kuri Zion Beach kwinjira ni kubuntu cyane kabisa gusa nta muntu azobasororera zo kwisororera oya bigusaba kuza mu mufuko hameze neza nubwo wonywa icupa ry'amazi ni sawa kwa mutima gusa kabisa na wa rukundo asante sana